Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndabahe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Na makuru avuga mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru akomeye cyane n'abandi babahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabaye ikaze mu makuru akomeye cyane kuri ubu ngubu mu gihugu c'u Burundi ibara rirashobora kugwa umwanya n'umwanya. Amakuru akomeye cyane rero reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi kuri wowe wumviriza aya makuru uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abaherereye mu makomine agiye atandukanye, abaherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona ari akazujyana nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero ingingo nkuru ndabaye kaze mukumviriza amakuru mu buryo bw'idonido. Aka kanya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, ijambo rikomeye cyane ashikirije mu gisoda. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu ngubu bijanye na kudeta vyabihejeje kuyangara mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa mu gihugu c'u Burundi kubijanye n'umuco kuri kudeta, nyuma yuko umukuru w'igihugu ca Somalia yashitse mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu yoba ari mu mazabira nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo afashe ingingo ikomeye cyane hamwe n'umujenerali akomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ibintu vyabihejeje gukomera cyane, turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Biravugwa ko amakuru dufise aka kanya yejeje kudushikira nuko wahora acungera General Prime Niyongabo yarungikiwe Reveriyano Ndikuriyo kumva z'umutekano ukomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. Biravugwa ko ubwo Reveriyano Ndikuriyo yarahejeje imizi itari mike yibonekeza mu ngendo zitandukanye mu makamba agiye atandukanye mu gihugu c'u Burundi, kuri ubu ngubu ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kudeta yoba igiye gutangazwa ni nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo avuye mu gacerera agatangaza ibintu bikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. None amakuru adushikiye, amakuru dufise nuko naka karwi kari kinyegeje inyuma yo gushigikira umukuru w'igihugu nyiricubera General Major Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu kagaragaje ko gashigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Ibihangange bitandukanye vyinjiye muri uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi nyuma y'ijambo rikomeye cyane Reveriyano Ndikuriyo, mukuru w'umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Uyu ni umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ahejeje gushira ahagaragara. Biravugwa ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu yoba ari mu vyago nyuma yuko ibihangange n'akarwi kariko karamukurikira vyose vyahejeje gukomera cyane. Bikaba bivugwa ko ako kagwi kinkoye ku mukuru w'igihugu kakemanga gashigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru dufise aka kanya biremezwa yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba abaye umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ariko hakaba hategerejwe itangazo mu bene igihugu. Ni nyuma yuko igisirikare n'ibindi bihangange bitandukanye vyo vyahejeje kumviriza aya majambo akomeye cyane y'umuperezida mushasha mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo rero iyi ngingo ayifashe nyuma yuko hariko abariko baratanga intererano bavuye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure n'abandi bava mu karere k'ibiyaga binini, bakaba bahejeje gufatira Reveriyano Ndikuriyo ingingo ikomeye cyane yo kumuhereza ibikoresho bitandukanye bizifashishwa mu iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru dufise nyuma yuko ku kibuga c'indege General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika umwizerwa wiwe kwakira umukuru w'igihugu ava muri Somalia. Kuri ubu ngubu rero ni nyuma yuko vyanumvirijwe ko umukuru w'igihugu yankiwe kuba yaje kwakira mugenzi wiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Iyi ngingo ikomeye cyane Reveriyano Ndikuriyo yifashitiye mu inkambi y'igisirikare, aho harimwo abategetsi bakomakomeye, harimwo kuri ubu ngubu Vice President Prosper Bazombanza muri uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'ibintu bejeje iminsi itari mike y'ivyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ibijanye na kudeta bene igihugu bahejeje kuvyumviriza, ariko ntibaramenya
umuco kuvyerekeranye nayo. Aka kanya rero Reveriyano Ndikuriyo yoba agira atanga umuco kuvyerekeranye na kudeta ko yoba afashe ubutegetsi bw'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu akaba ari we mu perezida mushasha nubwo itari vyahezwe gutangazwa mu gihugu c'u Burundi kuri radio na televiziyo vy'igihugu. Umumenyesha makuru nkuko mwabandanije mu byumviriza haravugwa ko hari umumenyesha makuru yanyurujwe nyuma yo kwanka ibijanye n'ivyo Reveriyano Ndikuriyo n'akarwe kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yavyanse nyuma y'ako karwi karigahishije kumushikiriza amakuru ari bushire ku radio akavyandika mu kimenyesha makuru, none vyoba bigiye gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo rero yoba afashe ubutegetsi ariko vyimfata kibanza bikaba bitaratangazwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo yoba ari hehe? Ni nyuma yuko ari we ariko aragirana ibiganiro bitandukanye n'umukuru w'igihugu ca Somalia, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we kuri ubu ngubu aterekuriwe kuba yavuga ijambo na rimwe. General Prime Niyongabo ubu niwe afise uruhara canke afise ijambo rikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, niwe afise ubutegetsi nubwo dutegereza kwakira umukuru w'igihugu mushasha Reveriyano Ndikuriyo. Ni nyuma yuko aka karwi kibonekeje mu majambo akomeye cane aho Reveriyano Ndikuriyo yashikirije igisoda c'u Burundi amajambo y'agacamutwe ku mukuru w'igihugu Nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero vyo babihejeje gukomera cane, hari abasirikare amajana 3 barungitswe mu ikambi shasha kuri ubu ngubu yibonekejemwo umutegetsi mushasha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo turamugaruka ko muri aya makuru akomeye cane ajeje kudushikira. Ibi vyose muri ko murumviriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, turaza kubigaruka ko idonido. Hari amakuru avugwa ko Reveriyano Ndikuriyo yoba afise mu bantu hagati y'abazungu bashika babiri arimwo John na Johnson aribo bibonekeje mu gutanga intererano ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga ko hari intererano iriko irava mu gihugu ca Nigeria nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo wahora ari umunyamabanga mukuru umugambwe wo kubutegetsi wa CNDD-FDD yashikayo. Vyarumvirijwe ko hari amabanga akomeye cane umukuru w'igihugu afitiwe n'abanya Nigeria. Kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo ubwo yabishitsa mu gisoda harimwo n'umukuru w'inama nshingamateka. Amakuru akomeye cane ajeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi ni nyuma yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ajeje gufata ingingo ikomeye cane aho yashikirizaga abasoda b'u Burundi ijambo rikomeye cane kubijanye nuko abasirikari b'u Burundi bari muri RDC bariko baraca mu bihe bitoroshe. Mu majambo yiwe yashikirije ko muri Kongo abasoda b'u Burundi bariyo mu mirwi ishika ibiri. Hariyo abasoda bariyo kubw'amasezerano yabaye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho bageze n'ingabo bita Tafoko, aho bagizwe n'amabatayo 5. Batayo zibiri ziri muri Sud Kivu aho bita ko kuri ubu ngubu bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, bitwa ko bari kugwana na Red Tabara be na FNL ya Nzabampema. Amakuru akomeye cyane dushikira nuko nkuko Reveriyano Ndikuriyo yabandanije abishikira avuga ko batayo 3 ziri muri Nord Kivu aho bambaye umwambaro w'ingabo za Kongo bita FARDC. Abo nibo bajana n'insoresore bita Wazalendo kugwana n'umwari wa M23. Abo nibo ku munsi w'Imana uheze ari hapfiriye muri izo ngwano. Hari abapfiriyemwo uburyo bukabije cane kandi buteye ubwoba abene gihugu bari barongowe na Majoro Ernest Gashiramwe nkuko Reveriyano Ndikuriyo yahejeje kubishikiriza nk'umwe mu bagiye kurongora igihugu c'u Burundi. Ibiziga 15 vyaratanywe mu gihugu c'u Burundi ariko imiryango taco iramenyeshwa. General Prime Niyongabo yoba yafashe iyihe ngingo nyuma yo kumviriza ayo makuru mu misi iheze? Abandi basirikare barafashwe mpiri na M23, muri abo harimwo uwo bita 1CR Miranze Ndikumana derutse kubasangiza video yiwe kuri yimbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kugeza ubu igisirikare c'u Burundi taco kiraronka kuri ayo makuru nyuma yuko biriko biranyigezwa na bamwe mu bihangange bikomakomeye nga mu gihugu cacu Burundi. Reveriyano Ndikuriyo yabandanije agira ati hari imiryango myinshi iriko iratwandikira isaba igisirikare ko cobwira amakuru yo yababo navugwa kubaguye mu ntambara ku munsi w'Imana uheze. Kuva ejo tuzotangura kwandika hamwe igisirikare guma mu gacerere. Amakuru akomeye cyane dushikira uko Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bategetse bakomakomeye
icegera c'umukuru w'igihugu n'ibindi bihangange batangaje amakuru akomeye cyane kubera iki ingabo z'u Burundi zagiye kurwana none izindi zikajya ku bwa EAC zifashwe nabi. Umurwi wa kabiri w'abasirikare b'u Burundi mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC, izo ngabo bazita aircraft, ariko kuri ubu ngubu aba basirikare nta ngorane babona canke bahora bafise. M23 yaravuye mu birindiro vyayo ibisigira bano basirikare b'u Burundi. U Burundi aho kuguma hagati y'abagwana muri Kongo nk'uko vyari mu masezerano, buca bukora ikosa rikomeye cyane. Uturere bahawe na M23 bagiye baturungikira insoresore bita Wazalendo. Noneho za ngabo z'u Burundi za TAFOK nazo zijamwo mu ngwano zigira ko zirafatwa mpiri na M23. U Burundi buba buratakaje kwitwa ko ataho buhengamiye. Ayo masanamu mubona niko ingabo z'abasirikare b'u Burundi zabandanije zishikiriza igisirikare c'u Burundi ko cogira ico gikora kandi kigatanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biraba muri RDC. Mu mvura ikomeye cyane mu mabarabara adashobotse bariko baragenda ibirometero n'amaguru biremetse kandi birateye ubwoba nk'uko babishikiriza. Nta n'imodoka za EAC ziriko zirabafasha. Bamwe mu basoda batubwiye ko bataye ivyabo bari baraguze kubera amamodoka ataje kubafasha kwimuka. Ukuntu nanone ibintu beje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi, impamvu abasirikare bagiye gufasha ikindi gihugu kandi bashigikiwe na EAC bafatwa nabi gutyo, nk'uko General Prime Niyongabo ariko aragirana ibiganiro na perezida wa Somalia, kandi bikaba bivugwa ko igihugu ca Somalia coba kigiye kwinjira mu muryango wa EAC. Ivyo byose rero turabigaruka ko General Prime Niyongabo niki ariko haravugana n'umukuru wa Somalia nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubero General Major Evariste Ndayishimiye we yankiwe kuba yakinjira muri iyo nama iriko iraba. Mwumvirije ko hari amakuru avuga ko umukuru w'igihugu yoba yugariwe ku kirimba ciwe Igitega. Bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu rero General Prime Niyongabo yoba ariko aragirana ibiganiro na mugenzi wiwe aturuka muri Somalia. Vyose rero turabigaruka ko Reverend Ndikuriyo yabandanyije avuga ati nta kintu kibi nk'uburongozi bubi. Ni gute umuntu abafise ibanga ryo kuja hagati y'abavukanyi bariko baragwana akizerwa na bose hanyuma agahitamwo kwifatanya n'uruhande rumwe, agakina kitwa ko uri umushinga ntahe akongera agakina akazi k'ubukomisiyoneri. Ivyo bikaba gutyo mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye ari we yahora arongoye umuryango wa EAC. Ibi vyose biterwa n'ubukunzi bw'inda bw'abatwara igihugu c'u Burundi. Reverend Ndikuriyo yabishikirije mu majambo akomeye cyane nk'uko yabandanyaga abibwira abajenerali bakomakomeye, abibwira abategetsi bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye mu bihangange nga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu Ndabirabe nawe yari yitabiriye iyo nama yabereye mu Gisozi. Iyo nama nanone ikaba yari yitabiriwe n'ibihangange bitandukanye biri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu rero bikaba bivugwa ko Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo aje gufata ingingo ikomeye cyane kubijanye no gufata igihugu no kurongora igihugu c'u Burundi. Umugambi wo gutembagaza ubutegetsi wikitse inyuma y'ikiza hariko harahishurwa hagatahurwa ibintu bitandukanye mu gihugu c'u Burundi kubijanye n'uyu mugambi ukomeye cyane. Reverend Ndikuriyo ashigikiye na karwi ka General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange, nkuko bigaragara ko kuri ubu ngubu hari abasirikare barungitswe mu gucungera umutekano utegerezwa ku mukuru w'igihugu mushasha Colonel Reverend Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane adushikira biravuga ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyiricubero General Major Evariste Ndayishimiye bari mu yabira nyuma y'amakuru duhejeje kuronka aka kanya. Amakuru ateye ubwoba bene gihugu kuri ubu ngubu biravugwa ko ibarara umwanya n'umwanya rirashobora kugwa mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare bo mu ikambi zitandukanye zishika zitatu kuri ubu ngubu bari bitabiriye inama yari yakoreshejwe kandi irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye. Yari mu gihe c'isaha zishika zitatu mbere yuko yakira umukuru w'igihugu ca Somalia. Amakuru adushikiye rero Reverend Ndikuriyo yabandanije muri izo nama zitandukanye aho yashikirizaga igisoda amajambo akomeye cyane ajanye n'uburyo bwo kurongora igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane aje
kudushikira biravugwa ko Reverien Ndikuriyo izi ngingo zose yazifashe nyuma y'akarwi kariko karamushigikira ka General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganje bitandukanye mu gihugu cacu Burundi. Ndabirabe ni gute yitabiriye iyi nama ikomeye cyane, nayo amakuru akomeye cyane nuko Prosper Bazombanza nanone vice president nawe yajeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwinkora kuri nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye kemanga ashigikiye ubu butegetsi bushasha bugiye gushirwako ariko bitaratangazwa mu gihugu c'u Burundi. Ni gute bategerezwa kuva mu gacereri abene igihugu tukimviriza umugambo ukomeye cyane ushiranye no gutembagaza ubutegetsi. Kudeta yarateguwe haheze iminsi itari mikeya yibonekeza nyuma yuko umukuru w'igihugu yashika mu gihugu ca Cuba, ni nyuma yuko nanone yabandanije urugendo rwiwe yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika, bikavuga ko hateguwe umugambi ukomeye cyane. Umukuru w'igihugu agishika ngaha mu gihugu cacu Burundi mwarumvirije ko yashikirije amajambo ateye ubwoba, ibihanganje bica biragira uburakari bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu inguvu ziriko zirava mu gisoda c'u Burundi zirateye ubwoba mu gushigikira aka karwi ka General Prime Niyongabo na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane biravuga ko kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa bugeze aho umwanzi ashaka nyuma yuko umukuru w'igihugu atangingo nimwe arekuriwe gufata mu gihugu c'u Burundi. Uyu Reverien Ndikuriyo afashe ingingo nyuma yuko yarongikiwe abamucungerera umutekano abahawe na General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu cacu Burundi. Prosper Bazombanza nawe bivugwa ko yari yitabiriye iyi nama, nire jambo yashikirije yavuze ko kuri ubu ngubu nawe yavuye mu gacereri avuga amajambo akomeye cyane ajanye n'ubu butegetsi bwa nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye, aho yatanguye avuga ko banse intwaro ya gahotoro mu gihugu c'u Burundi, banse intwaro itarangwamwo n'ubutungane, aho abasuma bakomakomeye baba mu butegetsi bukomeye muri eta majoro. Bivugwa ko hibonekejemwo umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije ko mu biro vy'umukuru w'igihugu harimwo abategetsi bakomakomeye nabo barya ibiturire mu gihugu cacu Burundi. Ibi vyose biriko mu nyuma z'uko abene igihugu atanumwe ashigikiye aka karwi ka Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo n'abandi bari mu nyuma ziwe. Biravugwa ko kuri ubu ngubu rero uyu musoda akomeye cyane yahora acungerera umutekano wa General Prime Niyongabo ariwe yarungikiwe Reverien Ndikuriyo kumva z'umutekano wiwe n'ibindi bihanganje bikomakomeye. Ibi biganiro yagiranye mu nkambi zitandukanye mu gihugu c'u Burundi, biravugwa ko ibiganiro biri buvyare akantu gakomeye cyane. Umwanya n'umwanya mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ibara rirashobora kugwa nyuma yuko ibihanganje bigiye gutangura gusubiranamwo. Hari amakuru avuga ko General Prime Niyongabo ariko arashikiriza amajambo akomeye cyane ko bagiye kuvuka akarwi gateye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika kuri ubu ngubu atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ari mu makungu. Biravugwa ko yagiye mu gihugu ca Ghana ku mvo z'umutekano n'ibindi bitandukanye ku mukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye, nubwo abene b'igihugu tuba twaragiye tubinyegezwa tugatangarizwa amakuru y'ububeshi, ariko ngaha turabandanya mu kuyakora ko amatoza tukayabashikiriza yose atosoye mu biganiro vya misi yose idonido. Reverien Ndikuriyo nyuma yuko afashe ingingo ikomeye cyane, ibara umunsi n'umunsi, umwanya n'umwanya rirashobora kurwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amajambo akomeye cyane General Prime Niyongabo ariko arashikiriza umukuru w'igihugu ca Somalia, n'amajambo akomeye cyane kubijanye n'ingabo z'u Burundi ziriko ziragandagurirwa muri FARDC. Kandi nanone mwarumvirije ko umukuru w'igihugu yoba afise uruhara n'ibijanye no kurungika izi ngabo mu ibanga rikomeye cyane ata muco utanzwe ku gisirikare c'u Burundi. Vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Eje kudushikira we usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo s'abonner.